So hello guys bakunzi ba Buja News, ndabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye. Nkuko re musanzwe mubibona tubashikiriza ibiganiro bimeze neza cyane kandi mukunda cyane. Rero uno munsi tusanzwe tuje kubashikiriza ikiganiro ca top 10 y'abastare 10 ba mbere hano mu Burundi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Rero birashoboka kutaragira subscribe cyangwa sabone kuri ino page yacu, urashobora gufyonda kwanza ukagira sabone cyangwa subscribe, hamukagira comments na share kugira n'abandi bashobore gukurikira bino biganiro tubashikiriza biryoshe cyane. Rero nko nababwiye tubabwire abastare 10 hano mu Burundi bakurikiranwa cyane ku mbuga zabo za YouTube. Ariko rero turavye neza dusanga muri abo 10 ba mbere atamukobwa numwe arimwo mu baririmvyikazi b'abarundi dufise, ariko twaciye dufatira ku baririmvyi 15 ba mbere kugira turabe ko dushobora kuronkamwo umukobwa ashobora guserukira abandi muri abo baririmvyi ba mbere bakurikiranwa cyane ku mbuga zabo za YouTube. Rero mu kibanza ca 15 turahasanga umuririmvyi El Pro umunyakayanza, abikora neza, muramuzi mu ndirimbo nyinshi gose aririmba neza kandi arabizi kabisa, murabizi ko benshi batari bakeyi bamukunda. Niho dusanga mu kibanza ca 15 afise abamukurikirana barenga gato ibihumbi 126 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Mu kibanza ca 14 turahasanga umuririmvyi Monia Fleur umuririmvyikazi ariwe aserukira abandi mu gihugu cy'u Burundi, afise abamukurikirana benshi kuri YouTube. Ashobora kuba afise ikibanza ca 14, ariwe mbere ashobora kuba ari n'uwa mbere mu bakobwa hano mu Burundi baririmba bakurikiranwa cyane kuri YouTube. Muramuzi cyane mu ndirimbo nyinshi, aririmba neza kandi arabikora neza. Uyu rero Monia Fleur niwe wa mbere aserukira abandi bakobwa, afise abasabone cyangwa abamukurikirana benshi kuri YouTube barenga ibihumbi 138 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Mu kibanza ca 13 turahasanga umuririmvyi MB Data Boy umunyagatumba, muramuzi mu ndirimbo nyinshi nka zatimbirako, sindi kibamba, yabiciye bigacika, arabikora neza, arakundwa cyane. Yani numuririmvyi vraiment akunzwe cyane, muramuzi MB Data Boy umunyagatumba hariya abikora neza. Rero tumusanga mu kibanza ca 13 afise abasabone barenga ibihumbi 150. nawe nyene urumva ko afise abamukurikirana batari bakeyi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse n'abandi baba bari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ariko mu baririmbyi b'abarundi afise abasabone bashika 150, akaba afise ikibanza ca 13. Ikibanza ca 12 tugisangamwo umuririmbyi Linoji, muramuzi mu ndirimbo nyinshi nka Legend, amahigwe ya nyuma, abikora nawe neza bigacika, arabikora cyane kabisa kandi afise abamukurikirana nawe nyene batari bake. Uyo tumusanga mu kibanza ca 12, uyu muririmbyi Linoji afise abamukurikirana barenga ibihumbi 153. Mu kibanza ca 11 ushobora kuba utaragira subscribe, manzi ugire subscribe kugira turabire hamwe umuririmbyi ari mu kibanza ca 11. Gira subscribe, ugire sabone, hama ugire comments na share kugira n'abandi bakurikirana ibiganiro babone iki kiganiro, ibiganiro bishikirizwa na Buja News. Rero mu kibanza ca 11 duhasanga umuririmbyi nanjye ntari nibaza ko twamusanga peut-être nanibaza ko duhava tumusanga mu kibanza ca mbere, ko nababwiye tugitangura ikiganiro ati uko wibaza bakurikirana siko za kubasanga. Umuririmbyi dusanga mu kibanza ca 11 n'umuririmbyi Kibuganizo uwo benshi bazi cyane mu ndirimbo nyinshi, yahitinze cyane, yakoze ibikora inka kabisa mu gihugu cy'u Burundi, araririmba, aserukira Burundi mu makungu, arakora ibiteramo bikomeye, akora ama live akaze cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu, baramukunda cyane kandi baramwemera. Ariko tumusanga mu kibanza ca 11 ku rubuga rwa YouTube, mu bamukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube no kuvuga bashika hafi ibihumbi 170 nibo bamukurikirana. Uyo muririmvyi Kidumu Jean Pierre Alliance Kibuganizo. Mu kibanza ca 10 turahasanga umuririmbyi Melanin Boy, umuririmbyi muri no misi abica bigacika kandi ariko arabikora neza cyane, aduzi idarapo kabisa, ariko abikora neza. Mumuzi mu ndirimbo nka cyane canke njana,
canke iyindi isezerano abikora neza bigacika hano mu gihugu cy'u Burundi, kandi ari mu baririmbyi bakunzwe cyane kandi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwe rwa YouTube. Afise abamukurikirana kuri YouTube barenga ibihumbi 181 bamukurikirana kuri YouTube yiwe. Mu kibanza c'icenda turabandanya, mu kibanza c'icenda turahasanga umuririmbyi Alvin Smith, umuririmbyi nawe nyene abikora neza, abikora bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Afise abamukurikirana batari bake, aririmba neza cyane. Alvin Smith, ushobora kumwitwa Alvin Smith canke Ravash canke Flimer, nawe nyene afise abamukurikira batari bake mu gihugu cy'u Burundi. Murana ko afise ikibanza c'icenda kuba abone bashika barenga ibihumbi 187 bamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Mu kibanza c'umunani turahasanga umuririmbyi Kiriku Akili, nawe nyene akunzwe cyane, muramuzi mu ndirimbo nyinshi nka Biraharawe n'izindi nyinshi yagiye araririmba nka Washa n'izindi nyene nyinshi musanzwe mumuzi ko mumukurikirana ko. Kiriku Akili afise ikibanza c'umunani mu baririmbyi b'abarundi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Afise abamukurikira barenga ibihumbi 195 ku rubuga rwe rwa YouTube. Mu kibanza c'indwi turahasanga umuririmbyi Buja Billyman Boy, umunyagitega, nawe nyene afise abamukurikirana batari bake bamukurikira cyane. Rero tugerageje kuraba Kiriku na Buja basa nk'abanganya ababakurikira ku rubuga rwa YouTube, kuko bose basanzwe banganya ababakurikirana. Nawe nyene Buja afise abamukurikira barenga ibihumbi 195 nibo bakurikirana umuririmbyi Buja Billyman Boy. Ushobora ngene umwise Billyman Boy ntana kimwe canke Buja, byose nico kimwe. Mu kibanza ca gatandatu, mbega wewe woba wibaza ko twohasanga nti? Kumbura uwo wibaza ntabwo ari we. Mu kibanza ca gatandatu duhasanga umuririmbyi w'umunyakayanza bitwa B-Face on the Flow, musanzwe muzi mu ndirimbo nyinshi cyane yakoze, nawe nyene amateka mu ndirimbo nyinshi gose yaririmbye hano mu gihugu cy'u Burundi, akunzwe cyane, mbere akurikiranwa cyane nawene ku rubuga rwa YouTube. Rero umuririmbyi w'umunyakayanza B-Face on the Flow nawe nyene afise yokipa ikibanza ca gatandatu mu bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Afise abone barenga ibihumbi 224 bamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Mu kibanza ca gatanu duhasanga umuririmbyi w'umurundi yanditse amateka w'umulegend Mugani Desire aka Big Fizzo Big Furious, amazina yose umwitayo nayo wiwe arayitaba. Big Fizzo no mu legend yanditse amateka mu ndirimbo nyinshi nka Cons, Fie, Superman, nyinshi n'izindi nyinshi zagiye zirandikisha amateka hano mu gihugu cy'u Burundi. Rero Big Fizzo afise ikibanza ca gatanu mu baririmbyi b'abarundi bakurikiranwa cyane kuri YouTube. Afise abone barenga ibihumbi 227 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Mu kibanza ca kane duhasanga umuririmbyi D1, musanzwe muzi mu ndirimbo nka Good Morning Love, Sitaki, nka Miss Burundi n'izindi nyinshi zagiye ziraca amateka mu gihugu cy'u Burundi, zandikishije amateka cyane. Rero D1 turasanga mu baririmbyi b'abarundi nawe bakunzwe cyane, bakurikiranwa cyane ku rubuga rwe rwa YouTube, nawe nyene arimwo. Nkongere ndakwibutse wo taragira subscribe canke sabone, fyondaho ugire subscribe canke sabone kugira ugume ukurikirana ibiganiro vyacu ku mwanya, ugume ukurikirana ibiganiro tubashikiriza. Ndazi ko ari ibiganiro biryoshe mushikirizwa na Buja News. Tugeze mu kibanza ca gatatu, eske wibaza uwo umuririmbyi wa gatatu akurikiranwa cyane kuri YouTube ko yoba arinde? Uwo wibaza ndazi ko atariwe, ariko bandanya ukurikira ibiganiro vya Buja News uraza kumenya abo batatu ba mbere basigaye bakurikiranwa cyane muri YouTube, bafise ababone benshi kuri YouTube, bakurikiranwa cyane, bakunzwe cyane. Kumbura ushobora kuba utaruzi uwa gatatu mu baririmbyi b'abarundi basanzwe bakunzwe cyane. Rero ndazi uraza gutangana ni wamwumva, no kuvuga umuntu agira gatatu canke umuririmbyi agira gatatu mu baririmbyi b'abarundi basanzwe bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, bakurikiranwa cyane ku mbuga zabo za YouTube
ni Dramati, niwe muririmbyi agira gatatu akurikiranwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Tubona yuko nawe nyene abica bigacika. Musanzwe muzi mu ndirimbo nyinshi zaciye amateka mu gihugu cy'u Burundi, zahitinze cyane nka Madame, Itamporize, Cochon n'izindi musanzwe muzi kandi mumukurikirana cyane, murazizi ku mbuga zwe za YouTube ko ari indirimbo zaciye amateka, zakunzwe cyane, zikarabwa cyane n'abantu benshi. Rero nawe turavye ku rubuga rwe rwa YouTube turasanga akurikiranwa n'aba abone canke abakunzi barenga ibihumbi amajana 275 bakurikirana umuririmbyi Dramati Baby Killer. Dramati Baby Killer basanzwe bamukurikirana uwo muririmbyi Dramati. Mu kibanza cya kabiri duhasanga uwundi muririmbyi mutari mwiteze kandi nawe nyene abikora neza mu gihugu cy'u Burundi, aririmba neza, imbere asanzwe akundwa cyane n'abarundi kandi aririmba indirimbo ziryohera cyane abarundi ndetse n'abanyamahanga naho batumva ikirundi. N'umuririmbyi muri no misi rero ariko abikora neza, nawe tubona yuko afise ihangiro ryo gushika kure cyane mu gihugu cy'u Burundi kuko ariko abikora neza mu mwuga w'umuziki, afise abamukurikirana batari bake. Woba wibaza ko ari inde? Ndazi nta uramenya, mugabo ndazi ubandanije ukurikira ikiganiro uraza kumumenya uwo ari we uwo muririmbyi. Rero dusanzwe tumuzi mu ndirimbo nyinshi kandi zakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, n'umuririmbyi Fernando. Musanzwe muzi mu ndirimbo zavumye cyane cyangwa zahitinze cyane nka Lavi cyangwa Kazimimana Inkunda. Izo ni indirimbo ziwe zavumye cyane cyangwa zahitinze cyane, abarundi bakunda cyane kandi ziryohera bose, ziryohera benshi. Rero nawe nyene akaba afise abamukurikirana batari bake ku rubuga rwe rwa YouTube barenga ibihumbi amajana 282 nibo bakurikira uwo muririmbyi Fernando, bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. So mu kibanza cya mbere tuhasanga nde? Manzugire kandi manzura ko wagize subscribe canke sabone, hanyuma umenye uwukurikira afata ikibanza cya mbere hano mu gihugu cy'u Burundi. Gira comment, gira na share kugira n'abagenzi bawe bakurikire ibiganiro vya Buja News, nabo nyene baryoherererwe ibiganiro tubashikiriza ku munsi, ibiganiro bimeze neza kandi biryohera benshi abarundi n'abanyamahanga. Rero raba ko wagize subscribe na sabone kugira tubabwire umuririmbyi wa mbere hano mu gihugu cy'u Burundi akurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Mu kibanza cya mbere tuhasanga rero umuririmbyi Abubakar Karim batazira Satbi Satura Mabafre, yanditse amateka, muramuzi mu ndirimbo nyinshi nka za Satura Mabafre, No Love na Hug Me na Je vais bien. Nawe nyene rero abikora neza mu gihugu cy'u Burundi, niwe wa mbere rero afise ikibanza cya mbere mu gihugu cy'u Burundi akurikiranwa cyane ku rubuga rwiwe rwa YouTube, afise aba abone barenga ibihumbi amajana 337 ku rubuga rwe rwa YouTube. Murumva ko ari umuririmbyi ariko abikora cyane kandi akunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi, yanditse amateka atari make musanzwe mubizi. So bakunzi bacu ba Buja News, aba nibo bastare 15 ba mbere mu Burundi bakurikiranwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuri YouTube, bafise abasabone benshi cyangwa ababakurikirana benshi ku mbuga zabo za YouTube. Rero mwari kumwe na Bink Evra, mwariko murakurikirana ikiganiro Top 10 Stars 15 ba mbere mu Burundi bakurikiranwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ciao ciao.